Babalao. Urafana. Natanguye kugufana. Wow, igitenge. Ariko nibaza ko bitarahera bagume bazana maka bwose buheza. Je bazi uko ndi mu gupfa breve no kuri kwimana no kwijengira ndi mu gupfa ko oya no kuri kwimana bini oya ivyo Imana niho vyemera ntiharagera siko oya ntiharagera fani urumva turagukunda siko turagukunda fani none ushaka tuzongere kutagira ari gafani oya reka ndababarire ikintu ntari bwigere mvuga yego sha ibintu byose nari narasabye Imana sinabisabye mu buryo ndiko ndabibona ariko iki nico cyanyuma nari narasabye Imana igihe kimwe hariho umuvugishwa w'ibinyoma nyine yigira umuvugishwa w'Imana yambariye ngo sinzigira izo twazimaze kubera wowe fani gutabinisha oje tutangwere aho yasanga kuririra ibiragirari kumaha wa mufakazi kumaha uri umufakazi basi Nubwati Imana nico yaturagiye ati nimugire urukundo hagati yanyu mukundane kandi nibyo rituranga kuko tuzabana b'ijuru ego nico Imana yagize iki nico Imana yatubwiye no muri Bible biravuga ati tugirane urukundo hagati yacu mu bavukana aho tuvukana dukunde abakunzi bacu dukunde n'abansi bacu ego nibyo byiza ukundana hagati yacu kuko tubakunda cyane fani cyane gose ko ibintu akora ni nagatangaza ko ntitweka kutamukunda cyane n'abandi bose turabakunda si ukuvuga ngo ni si ukuvuga ko tworeka kutamukunda ko turamukunda cyane gose ko ibikorwa akora bigeze kure cyane
nuko navuga ati Imana ibada imushira hejuru imushira ku rugero rushira hejuru cyane. Guys yakuze sepinja 257 urakurabona like nigwa rukundo twuma tubabwira twifuza yuko abakinyi b'amareresi mubashigikira kurabona yuko iyo mubashigikiye bitanga inovuga ishaka n'inguvu mu bafana urabona ko bariko barakorera byinshi ko barakubwira ati atamwe byo bafana abakinyi b'amareresi cyangwa abakinyi bari bo canke umuririmbyi canke umuntu ari wese ari muri entertainment niyo tera imbere atari kumwe n'umufana rero fani urabona uno munsi bazanye cake bazanye tundi tuganuke duke baza gusangira nuvuga n'umukunzi wabo kugira ngo bamwereke gwa rukundo baba bamwerekana uvuga mu commentaire n'ama views baba bamuha wumva uno munsi nivyo ejo tuzobona ibindi navyo twama twifuza yuko bidaherera nga turi munsi tubona izo cake ejo tubona ibindi bisumbirije nga kuko fani ino munsi nashobora gutera imbere atari kumwe nawe umufana wiwe urabona yuko ni ibintu bisa neza cyane ariko arasangira nabo bamwe ntibari bavyiteze ko bazopfa bamubonye fani ariko right now urabona yuko baranezerewe like ariko arako basangira nabo cake nabo nyine akubwira ati turaryohewe cyane n'agafoto gaca profita n'ifoto ku mukunzi wabo nuvuga ku mukunzi wabo na cyane kandi akaba abatrice wabo bikora neza cyane kandi avyitwaramo neza cyane nizo twama twifuza yuko namwe mutashobora gushika hano muzogira icyo mukoze atari no kuri fani gusa mu bikore n'abandi novuga abakinyi b'amareresi katubandanye tuvugana like n'abakunzi biwe bamwe bagira icyo batubwiye bite ni sawa yaza neza yego ndashima bakwitande nitwa Annonciate twavuganye wewe no mutwavuga kumenga uwambaye ibisa n'ivyuda twasanze twambaye ibisa tutabizi yego canke n'ivya turafa no kumutazihaye abandi nabo nyine bazambara rega mwambaye ibisa just uko nyene kubera iki none mwari ngaha impamvu ndi ngaha ni kubw'umupfakazi wacu Fagizine w'Imana Fagizine w'Imana warimenye yego nahise nze ndarize fani yavuze ryari nahonze nabimenya kwe ariko usanzwe umukunda fani ndamukunda cyane novuga ahantu wakunze muri filime ya fani n'ahantu hameze gute ahantu nakunze gatwumve kantu hose yakinye ngo narahakunze byose bikira neza byose bigenda neza wamwifuriza iki fani biba biri mu impanuro cyo ndamwifuriza Imana muje imbere mwongereze ubushobozi abashe kuduha ibintu byiza cyane kurusha yes novuga hamwe fani ayova muri industry yacu ya 257 y'abakinyi b'amareresi ubona byogenda gute kubw'iwanje adahari bon nohagarika kuri filime ndundi abandi oya ntibanganya basi nobandanya kuraba umupfakazi uzasohoye kera nansoro the heroes ndayikunda nawe arakina neza yego isigaye tunosubira kuraba umenga n'abandi bose uruka barabawe kuko bose hajyanye bari sa abandi abaheze nageraje ntumpa abandi ni mama lawe donc mama lawe muri filime abikora neza kurusha abandi niyo mpamvu nawe ni mama nde maholi muri group wohora uvuga wowe ntukivuga ndababona nawe muri group urimwo hashe niwe yakoze uranyandikira nunyife hashe niwe yakoze muri group rindira gato heraba mubaze ico kibazo fani kubera iki ndakwandikira nunyife ariko ndagukunda cyane ndakunda cyane merci urumva kubera iki umwandikira nakwishura ntucike intege zo kumufana oya arandungikira utu video amafilime yose arandungikira ariko umwandikira nakwishura ariko natabura impamvu atakwishura si nabwiye ndakunda aya mbwira impamvu utanyishura oya isi wowe gusa urumva mbafite ama message menshi rero iyo message baye byinshi cyane hagiye cyo ndabifutira rimwe nyine biba byango ariko ndakunda vrema nawe ninde Ridi ego muri kuri burimo uruvuga ndavuga oya
ndakwandikira n'uyu munsi nakomanse kuga stati katifuje bon dimanche ndavuga yavuze aussi nirasema asante wewe Baba lao. Urafana Natanguye kugufana. Ikibazo rindira fani no musa twarize ibibazo Libert ndamubaje ko nzi uko mfana Natanguye no munsi. kwego uyu munsi Kubera ubwoba. En fait Libert yateje ubwoba n'abafana ba fani waje ubona ko atari wowe sigara bwira abandi bataramfana rero icyo bokora Abandi bataramufana mwe muri rekeye. Birateye ubwoba. Birateye ubwoba. Gufana fani birateye ubwoba. kubera Sinarangira ubwoba mu buzima ariko no munsi ndagize ubwoba. iki Kubera kugufana. ubebe cyo kugize ubwoba bwo kumfana Kukwirigwa inyuma. ugira ubwoba gute nagira uryoherwa Makeke. ariko kuri urundi ruhande dufate ko Libert no munsi yamufanye fani Eko ureka kumufana ari gitero c'abantu bamufana. wow ego kuri kumana rega ga turi mu mufakazi fani umutabike basi turi mu nude muki mufakazi dutambike twembi turaro batambike basaba iminu bashobora kwitambika nene gasisyo yoreka kumutambika bose ndaza kubatamika cyangwa utinya ko bajya binini binini waba bajya binini ah tuvanga izo zimbatse Clarisse ndakwatira gato gato ntabyo kwitahana kurikira kangahe uyu niwe ni mukuru wanje banadashaje banyina ankurikira ubugira barafere abasister mwihangane mwekwiyo arikunda ni mama ndabe mama Lido natuvugana mama Linda kozi cyane none yose yabira je ntariye rega fani ko nakubwira wowe ngo mwiki yose yabira ntariye je we si kupi mama Li mama yari runini mama Li wari runini nanjarama gutamika vraiment ndagitwara amaboko je yo utamike fanira kine na uyo yakwamaga ko ikibazo kimwe kuri fani urankunda trop But bigoye sasa bose Uvuze gute? Uvuze gute? yishire ngaho ehera kuma nka za pusi z'ikizungu merci shasha bize guterera bose Bimeze nabi. uracyugira ubwo Man, rero ndatinya surprise. Ndatinya surprise. Je nabiriya bintu byakiragiye batabimbwira kare. Nyagutera niruka. Je ndahahamuka cyane. none kumenga ngo mubabigirira mu byose. Je na postinze biko birantera ubwoba. Ibintu ntibikingyohera ahubwo. Bintera ubwoba. Ariko urabona ko bitanga indi image nziza mu bakinyi. Bitanga image renzi y'umuntu aba yiteze. Kuko gukora filme ni kimwe. Ariko guca ukundwa nkuko nasho n'ikindi kintu. N'ikindi kintu kirenze ibyo uri kurakora. Je sinibaza kari na film ahubwo. Ne ni ibihe bintu dukora bituma abantu badukunda uravye. Murakora muri kumana Ningabirano tu. Ni Imana yikorera ibintu tu. Creativity mu Ufise kumure nabo nyene barabona ko yo bitandukanye n'izabandi basinzwe bafise. Shaje sinibaza ko tubimeritiye. Cyangwa ni bya bintu by'urukundo gusa nyene mu munsi bafise urukundo murakunda umuntu. Men sure biba byavuye kuri ibi bikoko. Ariko je ndiko ndabona je ujya je na imusozi ziragoye kuza ahubwo mbanza kuraba ubuvyibuhe bw'ibintu. Ibintu ubona bisanzwe.
Ibi birashobora kudukorako. Ibi byo twicisha. Ibyo twicisha kabisa. Gusa vraiment ni ikintu kidasanzwe nibaza ko ibi bintu jemba numva ntorongera ndabijustifya. Si n'urukundo gusa ahubwo n'ibindi bintu birenze kuko gukundwa abantu abantu bangana nk'uku kurinda kuja hamwe mani bavuga ikintu kimwe bagahurira ku muntu bagasubira kandi encore une fois nibisanzwe kabisa nta zina nobiha. Yes, uri kurumva Albert akubwira ati bibandanyije gutya kumbure byoza n'indi sura nziza cyane mu ruvuga mu kinyamareresi. Byoza ni sura nziza ariko bikanandukwegera n'abansi. Ariko mwiterambera abansi nibo burari be. Ntibashobora kubura ariko bopfuma baza kubera ibi. Vraiment ikintu kirenze sana aba bantu sinzi ingene no bavuga ariko nyene bategerezwa ko haba mukoro n'umwana w'Imana yarabagize. Mana abantu bararenze bagize ubwoba. Bararenze. Aho yese nakwibaza ko Libere yogira ubwoba gabaje. Ubu je nawugize none ko Sisoro? Oya ega je sindi insoro n'ubundi barambeshera. Insoro ari muri Canada. Yamaze kugenda. Ngire muri Canada. Yes, kumbura turaza gufata ikindi gice duture nk'abafana batatu canke bangahe bagira ico bamubwiye fani utujambo tubiri kuri ibi bimaze kubona gusa haye ngo hari ibindi. Hari ibindi? Besho je vraiment. Iki jera giziki. Ngiri fani. Iki. Nuko nakirumse novuga. Gira rero abafana babakajambo gatukurana baje ngana baserukiye abantu ko abanye n'abambasaderi. Ya ndabizi nyine ko hariho benshi batashoboye kuza ariko ndabakunda. Ngiye kuza step njya kuri 5 like nakubwiye ati ukoze ibikorwa byiza bitiza kuzana umusaruro haba mu bafana haba no ku ruhande rw'Imana canke ko mubana mu nzu canke like mu muryango ari ku ruhande rw'abafana ku ruhande rw'Imana yaraje ko gikora byayo yaramaze kumuhezagira hasigara rw'abafana n'abantu bajija like right now tugira tubandanye n'ikindi gice gikurikira bakubwira ati bazanye ibintu byinshi ngo ari ibintu bimwe ngo basize bafatiye hariya ngo ari gitoro bari bamuzaniye fani ariko urumva yuko gitoro ashobora kwizana amabido urumva bace barabindi system bakizanamwe urumva fani na bado. Yes rero unye numwe ruvugwa yo baserukiye ubugano uko baburi ngaha ageragirisha babwiye sivyo none. Yes toromai tugire Kristo bon hanyuma ngushimira Imana kimwe icambere twashimira Imana igize kabiri twashaka gushimira umuvukanyi wacu Fani na Libere hajya mwagize neza kutwitaba naho mutari mubizi ariko twege twari tubizi kuko twari twabiteguye. Hanyuma rero muri 2 miliyari y'abantu bagukunda akana kantu kagapoe gato cyane nka kakandi kameneka hajya ni gato cyane k'abantu nyene bagize bati twe tugiye ubwa mbere aba kabiri ntitubizi ko bazotubarira canka aba gatatu mugabo aba nabambere bagize bati twebwe rero tugende uyu munsi hanyuma bo bwa kabiri nabo bazovyivugira. Hanyuma abo bantu bamaze kuja hamwe twabwiye ko hari abadame hajya bangahe hajya badukoranije bavuga ati umuntu avyiyumvamwo aze tugende bace badushorera sinzi ahantu twagiye turavugana ibintu batubariye rero bajya n'abahinga cyane. Abo bantu bamwe bataje badutumye bati yambo bwinshi ngo baragukunda cyane babavuze bamwe ba mama Ana ba Vanessa baragukunda Jesse nabivuga ngo itelefone naciye mbika je yacizima kubera bagumye bavuga ngo umububarire ngo turamukunda sasa ngo baragukunda Imana yo mwijuru nguhezagire kandi guhumugisha. Hanyuma yivyo baturungikanye utuntu baratubariye bati twebwe kabisa bo muri bike Imana yaduhaye twifuza gusangira n'abavukanyi bacu. Ico bakoze baduhaye utuntu tukuzanira utuganuke hariho n'umuntu yaduhaye inusu y'ilitiro y'igitoro ari waduhaye ilitiro ngira ni nka zitatu mwe mwaravye ngira ni nka zitatu ariko bavuga bati izi litiro zitatu ategerezwa. Abantu bavuga bati mbega yemwe ati nanje mbe bashangire gute abandi bariukanga sinzi undi muntu yazanye kandi kantu je byananiye kabisa kimwe gusa dusabe bari abantu ba Clarisse
atuzane utwo tuntu natwe tuze turaraba kabisa turaye ko ukuntu bigenda ave hasi turabaza va hasi bamalao turagusavye uve hasi yo nave hasi wa yo wow igitenge ariko nibaza ko bitarahera bagume bazana maka bwose buheza nabwiye yuko iyo umuntu akoze neza baramuha arashimirwa siko fani ibi je sindabizi n'abafana bawe bigize ije nagukubise ari indirimbo ya kera umukinnyi w'amareresi muri Tanzania muyizi bamukurikira amareresi ivuga ati ninalia pole sana pole sana mimi nilipata kumbe nilipatikana okoma naendelee sana mama wase assez bien mama mfakazi assez bien yo pesa umutima yo mama anje mama enjo yo pole sana ikakuhora kujafanya kandi bisanga muri Mumuzane across y'igitoro ngo nacavyemera azana across na je bazi uko ndi mu gupfa no kuri kwimana ni ukuri je ngira ndi mu gupfa oya no kuri kwimana bini oya ivyo Imana niho vyemera ni haragera siko oya ni aragera fani urumva turagukunda siko turagukunda fani none ushaka tuzongere kutagira ari gafani oya areka ndababarire kintu nari bwigere mvuga yego sha ibintu byose nari narasabye Imana sinari busabye mu buryo ndiko ndabibona ariko iki nico cyanyuma nari narasabye Imana igihe kimwe hariho umuvugishwa w'ibinyoma nyine yigira umuvugishwa w'Imana yambariye ngo sinzigira na rimwe se ngira ibintu byo guserebra mu buzima bwanje abantu bakorane kubera jewe ama ico gihe cyo ndasenga Imana mara we namburi Imana ko je ndasabye uzome ikintu gishobora gukoranya abantu ku bwanje tunezerwa turyoherwa nyene none rabo bintu je ni haragera fani kwera ko Imana iguma ishaka gumuhanura abantu Imana ni haragera rero siko none wavyumvise arago ibiki arago una weka mani arago ahubwo umuntu bagogwanye nanje je ndamukuriki ntari binarira nari ona sasa ona seria ndakwerekera rero fani nukuririra wongera urire ucovuga kote wishe wihanagure we ni waheza urambwira mbaranye ikiganiro kandi izo twazize kubera wewe fani oya zitangwere aho yasanga kuririra ibiragirari kumaha wa mufakazi kumaha uri umufakazi
basi nimuze mu muhozi mwese nimuze mu muhozi Mpore cyafari turagukunda friend ntabwo uzopfa banamura twahebwaye nzobizana cyo mu gitondo ibisigari kuri nzobizana cyo mu gitondo bari baguze akabenzi twaguze akabenzi yarangiye turabihebye fani siko sumura siko baravuga ngo uzopfa humo uzopfa naragera wewe nihagera izo bikubwiriza witegure gusa siko none ko twese niyo nzira sino muzi sivyo twako turavuga nawe oya humura bijya wasenga imana sivyo sibi nyene sibi kuri rero cyabihera fari ngo nakunda kado aho nyene nayitwaye kuri rero cyabihera humura umupfakazi nguyu wamubonye ari twese tugira umupfakazi umupfakazi ikundwe na bose umupfakazi ikundwe na bose ni mwamuboshe umupfakazi agomba genda yes reka dufata bavuze ko atabindi muzana dutinya ko yogwara attention yo cyagwara attention umutima yes bakunze step njya kabiri gatanu indwi like ni kiganiro fanagira tange gitoyi cyane kimara iminota mike ko ni nkuko yoba yaje hano kubw'ikiganiro ariko kubwo yubaha abakunzi ba step njya kabiri gatanu indwi n'abakinyi ba race n'abasanzwe bakunda ama filme yacu akavuga ati benije ku bwawe je ndashobora kuza no kubwa bafana ndashobora kuza ariko kubwo yemeye kuza urabona yuko ivyo yabonye sivyo yiteze yabonye ibintu byinshi byiza cyane kandi byinshi kuvyo yari yiteze ku bibazo nayo yiteze ko nza kumubaza ariko right now je ngenda amazi bibazo byanje ariko antwayitanda savye namwebwe utaza kuronka ikibazo afuma ategura kimwe afuma mubaza ati Fani ndagukunda gusa cyangwa sivyo mwese mutegura ibibazo siko entre Fani bite kuri twabihetse neza ni pechense sasa si amala unafurahi ndakubwira ariko gafani uribuka umunsi wambwira ko gira uhebe filme ndavyibuka uno munsi nawo kabubandanyije filme urabona ko bitandukanye ahubwo inyuma yaha ndagowe nyuma yaho uragowe nyene ndavyibuka byose ndavyibuka naguma ndavyibuka ico Libera yakoze byose ndavyibuka ibyo bose bakora ko ndavyibuka numva bise umutwaro w'ibyo nzokorera ejo nabyo si umutwaro w'ibyo uzokorera ejo yes entre temps turakunda umupfakazi twamenye ko saison 3 yaheze mbega 4 gute 4 iri mu nzira cyane nta minsi 10 isigaye yes turayiteze nta minsi 10 isigaye yes amatwa nsumira nuko Fani atarara mwijoro kenshi abari ku mupfakazi ibyo bari byo canke nivyo cyane nibyo wama uri kurandika canke wama uri mu bindi bikorwa muri iryo joro kenshi rero twaravuganye akajya gahungu kawe bavuga ati mama ntajyama kenshi si kenshi ngo ajyama twese twamaze hageze ko tunavyuka kenshi mba ndiko ndandika nongera nkosora nongera nyene manga n'ibindi bintu nyene by'ubuzima panga nyene by'ubuzima kuko ni wewe uri papa ni uri mama kuri bajya kwiti ego Fani no munsi urabona wahawe ubwanuko bwiye butandukanye ebega ejo witeze ibiki ejo ibyo niteze imana yogeze nyibitse kuko n'ibintu nabyo nayo niteze sawa imana ishoboze ubona bwawe bugume kuri jewe kubera benisho ideni ry'urukundo riragoye kwishura aba bantu bankunda sinoronka ikintu ndabishura atari imana yine ifashije kugira nshobore kubanda ngyohera imitima yabo imana ifashe sinze ndabahemukire imana igufashe ntuze ubahemukire nikibazo cyo nifuza kubaza Fani kuri ki Fani yubaha cyane abafana bitandukanye n'ibikorwa byiwe abafana nibo bantera intege abafana nibo ba bosi banje abafana nibo nshuti zanje abafana nibo batumye ndiho urabizi ntagira ikintu nkora atari ibinyoro bya filime rero abanyene nibo bantunze rero kugira kudekona kuraba guhemukira aba nanje mba nihemukiye
Yes, ari kintu fani avuza kuvuga ati aba bari ngaha n'abataje ngaha kuko abanye bari ngaha baje baserukiye abandi benshi cyane bari kuza no ngaha hose akubwira ati abafana banje abafana bose nibo batumye mbaho nibo bambeshejeho bega kujya umuntu adatahura yuko umuntu ashobora kubaho kubw'abafana cyangwa ujya umuntu adatahura yuko amareresi avuga atanga umusaruro niki kumubwira Numubwira ko yena atazi ibyo avuga ntazi ibyo avuga rero areke kuvuga cyangwa avuge abe waje abanje abandekere asebe bakwake avuga biwiwe cyangwa abafana biwanje abandekere bafana bako babace yes funny like niki uzokora kugira ngo wishyura no rukundo avuga ngo biragoye kwishyura ariko umuntu acifuza ati mbega nigiki fani kumbure azokora kumbure bagire umutima wo kugira na cyane cyane gukora ibisumbirije ibinye twabonye no ngaho Sindabizi benation Imana izongubwenge bwayo umupfakazi bujyanye ntuzokongereza agapiripiri cyangwa akantu nyene kakamari ndashaka kongereza bakaca bavuga ko bibice abantu bose ntibagiye ko cyo kimwandiye ugira ibifunguro birimo ibirungo ukumva umenga ni byinshi ukaca wumva birakubihiye kandi barya ibifunguro biri nateye bakumva nabo baryohewe rero icyo gihe usaba ubwenge bw'Imana muhemu yarakakurongora kugira ngo uteke isafuriya iza kunezera babantu b'abakiriya bawe ariko urabona ko babyitwaramo neza nabo nyine baranezerwa kako oya ato ndayiri ibyo kurira yaho cyabihevye ngaha inzigo yaheze ishavu cyaheze ahasigaye umwanya wo gutwenga yesi n'umuntu yambwiye ati mu bafana n'umuntu basa n'ukumenga ari mu bantu baba organisatrice b'ibino bintu cyangwa organisateur yavuze ati benuze kumbariza ikibazo fani ati filme vya fani ni kuzikora gusa kuri YouTube canke arafise izindi projet zitandukanye na film akina izindi projet kuri filme ku bikorwa vya ku musaruro w'amafilme yawe ya propoje ambwira ati burya ntazogira studio kugira ngo tuze turaja kugurira basi CD ziwe ku ma studio canke yagure novuga 3 fois Imana bishatse Imana bishatse ama projet ni menshi cyane ariko byose umva ni bukombe bw'Imana kandi urabona ko bigiye kuza twaronse n'umupfakazi ngaho wonye arashaka kuzana abandi bapfakazi ndazoro n'umugambi novuga umukuru w'igihugu atumira twego bajera ati tujya mu bworozi aranadekoye bamuguza ko naka decoration kagasa neza yes mbega wibaza yuko atari umufakazi kuko ntaje mwana ndavyumvira nk'umufana like wa mafilme yo ngayi wacu ati mbega atari umufakazi mbega ninde filme fani aradutegurira kugira tuzokurikirana ine ndabategurira ko la fois twabonye au-delà des orages twaramubonye ngo na Beni mwabonye akina neza sinzi ko je mutamambajije ati mbega yakabare nako agabiye ntabizi ari ni filme vuba tugomba kubaha yitwa Marta ariko izina turashobora kurihindura ariko iryo ni mugabo vuba cyane nawe turiko turayikora nayo hamwe n'umupfakazi sezo ya 4 hamwe na solo hamwe n'indi nyene ndayivuge twibire tubwira kasirira surprise yavyase uraze rindira gato uraze umuntu yavyase nguri hari inyuma uriya ni umusanga muhira Ufise ribe Ufise ujya niwe yishaka kiza muri turafa bavugijyanye mu mafilm aradukura muri mood ya urumva ibikorwa bihari ni byinshi yego yes tubyitege ko bizokwa kigwa neza na cyane cyane mu barundi muri rusange ukuri ndavyiteye voilà ni kintu pour le moment ni filme dishika kuri zine tigase zibiri n'izindi filme zibiri rero yes Libert yaravuze ati ntashobora kuvuga izina kuko ariko aritanze kumbura abandi bashobora kubitanga bakayikora bo batarayirekura urumva barashobora kuyibatwara sivyo none fan ariko gusha bibanga ariko bayikeneye kwaza inbox oya mufaka narage ni kibazo namani badere fan byo bujyanye umugabo arafaka arafaka umufakazi w'umugabo bamwita gute umufakare niko bamwita umufakare niko bamwita fani umufakare umufakare urasora sezo ya mbere y'umufakare yes ikibazo je nifuza kubaza fani bisa no kumenga ni cyanyuma ceme hakanye novuga abafana bawe ati mbega ko tubana ari benshi
ngaha nituzi ko harimo bafise ingabirano mbega wora wiyumvira ko uzokuramo abanyene abactrice n'abacteur muri abanyene ico kintu mumbajije ngomba ndakivuge ko naho hatari bwagire ko ndakivuga mu minsi iri imbere ribe ndabivutse avuge gato ripere gavana ripere n'umugumyabanga ariko mana ribe twamuzanye gute vwe niyo mpamvu je barifuza gukora ikiganiro ni kubera pari wenye oya ataye